amahoro No. meze neza vogusha gute Ni Desa. Desa inya akava kangana nk'ukuwe urabona ko ibintu byatsinze. niyo ko zisigaye zizimvye gose hano iyi nayo Ni turuwasa katiresa. imyembe nayo ari inya nanga Majana 500 ntunamwongera n'umuntu none oya nanje ndaturangura ku mafungu kunyene batunterekeye agenda ndakurako kamwe kamwe. aha buri sana rero nashaka ko tuganira ndashobora gushira nga tukaganira Nta kibazo. sawa nagomba nabwire ngo umwembe ndajya mugabo shaya isawa rero meze neza ku mazina bakwita gute Banyita Nduwimana Roza. Nduwimana Roza usanzwe uvuka he Muramvya. uri umunyamuramvya okay ndaramukije abariko badukurikirana bose aho muherereye mwiriwe canke mwaramutse bavanye muherereye ni channel yacu Dieudonné Ndi aho two turaganira n'umuntu ni bwa buzima bwanje ubuzima bwanje mbega ubuzima bw'abantu batandukanye mbega bumeze gute mbega babayeho gute kugira ngo tuge turafashanya muri ibi na biriya so no musi bashimiye kuzaganiriza umuntu asanzwe yikorera utwiwe mu kudanaza amavoka ndetse n'imyembe ngire ngo n'ibindi bintu byinshi araza kutuganira aza kutubwira asanzwe akora ariko duhereye ku buzima bwiwe atwiye usanzwe uvuka imuramvya ushaka kumenya kwanza twese tuva ruguru gushika Bujumbura byagenze gute kwanza Je gushika Bujumbura kuri wanje kwaragoranye namanutse ndi umwana mutoyi cyane nari mfise imyaka 14 uramaze imyaka myinshi Bujumbura rero ndahabaye igihe kitari kubivanye no kungene mbere ho muhira je nakuze ta mama mbona yasize jeje nyene mama yapfuye ngo mfise amenyane nkuko babimbarira je babimbarira kuvuga wari ukiri muto cyane nari nkiri muto nari nkiri kwibere sai bwana tamuntu yo mama rero ubu wakuze hariya gute kuri iyo myaka 14 wakuze muzima bumeze gute ukiri muhira mama ukura kwanza uvuga usanga mama umwana mutoyi jewe nakuze kwa nyokura byara papa ndabaho nyene ndashubwenge ndakura hajya umwana kujije imyaka 7 ndakuma ngaho waraje kw'ishure ya naratanguye ya mbere papa manze kuzana undi mugore kubera nari nakure kwa nyokuru ashara barabumvikana ati mutanguza ishuri papa caravuga ati numukobwa nafashe umugore wanje kurima umukobwa ngo ntaza kw'ishuri ico gihe aho ngo ntibari biga bariga urumva ico gihe urumva kubera nyine atari mama avuga ati arashigikira ati nje kw'ishuri urumva ko byari bitari bigoye urumva nka muka papa yaca avuga ati nafashe udukorwa two muhira ntanguye wa mbere hajya maze igice cya mbere ngiye mu gice cya kabiri bace baragira baca ati nicare muhira afashe ibikorwa kubera nyokuru yavuga ati jesi nkibashoboye wewe fata ukurikirana umwana aje kwishuri icyo gihe bari icatanu yaramahera make kushura umwaka wose bakamugurira ikigura cyari ikigura batangura kwandikako barasigana na mutama ati wewe mugurira impuzu zarajana kwishuri nanje ndamugurira icyo kigura nimbari ni kwandikisha itushe basi barasigana bacaranka ati nafashe umugore wanje kwirima maze kuguma ngaho ndabona mbona menga turiko turagorana na muka papa nkabona nyene ntafashe neza jeje nabwira nyokuru ntiburya rero je hari umuntu yambwiye ko agira amanuka ni Bujumbura handagiye imyaka 14 uwo muntu byagenze gute kugira ngo aze kukurondera ngo manuke Bujumbura yakurondeye akubwira ko manutse mu biki yari umukobwa nyene akorera ino nyene kazi ko mu nzu yari yadutse caramanukana nanje cashikira mu nyene nk'akazi nyene ndakora washikiye mu kazi ntiwigeze ushika ngo burahurara bigende gute washikiye mu kazi nashitse ku kazi nyene je gusa kubera nari menyere ibintu byo kwirimira nshikira ahantu hagoye nkikorera icayi gishushe ndakivyukana ijoro ndakijana nyene ahantu kwijaba nakora mu bweza nkabona nyene biranduhije ngaca ntangura kurira kubera nyene atavyo nari menyereye ndapfumirira ndakora ukwezi mbona barampemvye nce ndamusana wa mukuga nti jewe rero nkene kwisubira ruguru ugasubira ruguru ngo ningene se wabo yatukanya aza kubomora inzu muhira nakazi kawe ico gihe baguhemba ngaho ico gihe bampa 3,500 ibihumbi 3,500 nashikiyeko
3,500 naho nyene igihumbi 3,500 byaragufasha none burya kubera hari kera urabona icyo gihe imodoka twari twamanutse ku cyatanu kigama ko cyatanu ariko imuramvya sikure rega rega ntihari kure mu nyuma urumva ko imodoka agira duga je hageze kuduga naciye nkubita umwaka ino ntaduga kukishavu by'abane muhira umwaka wose hamwe papa sigaye avuga ati duga narakubabariye duga kubera icyo gihe nkiri ino baguma bavuga ati ntuzobe ngura naduze atushashika gutemba jenshi aravuga nti burere ndi hambaro ntigiye kwicara ino rero kajewe nkore hahetse umwaka nce ndaduga ukiri ngaho nyene kuri iyo myaka 14 ndashaka tuganire ubuzima wagiye uracamwo uri ngaho Bujumbura nk'umwana w'umukobwa ariko araba inkumi cyo buzima nagenda camwo nari narumvise impanuro nyene nyokuru yari yarampaye mwo mwanya ndamusezeye ndamanutse ni Bujumbura ati hariya haragoye urifata neza nyene akazi uzogenda uvuga ati ngiye gukora akazi n'uwo mukobwa nyene akaza arambwira imibereho yino nyene ngene bimeze kubera we yarahamenyera yamaze igihe kinini akaza arambwira nyene ngene hameze mvuye ku kazi navuga nti ngiye ku kandi ntabonye kandi sinakavako n'uvuze taranyirukanye ndamubwira nti je nta office nja ndonderera kandi ngende vako wewe wari jewe nakora ahantu nkasha gukora nk'amezi 3 amezi 4 batampembye nkaca avuga nti uwo muntu ntazompemba ndiko ndabibwira nk'abandi bakobwa ati nimundondera kandi kazi makanyene bakandonderera nkaca mva ku kazi cyangwa kandi ihangire wewe wari warihaye niryo kuva ku kazi uja ku kandi bana ngo wicare bana kuvuga ngo ndiko ndaja mu ibarabara kuko bari nta mwene wacu nari mfise ino ntande umugabo yabimbwiye tukaja ku kazi uzovuga ati ngiye ku kandi bana kuvuga ngo ugiye ku ibarabara ukajoja mu ibarabara n'akazi kawe umaho ndakura candaronka umuntu mu nyuma twumvikana ndahakora umwaka navuyeho nja ku mugabo kurya se urya mwana dufatire ku vyari mu 3,500 watanguye uhemba nagenda nduga nja kuri 4 nja kuri 5 nja muri ville ndahakorera 6,000 wona herukiye ko nuwo nyene wo muri ville nakorera 6,000 mu nyuma acabaranyongera ndagera ku 10,000 mu nyuma ndahava ndaduga kuwo mama nyene ndaja ku 15,000 yagumya kongera uwo mama wawe yari umama mwiye yaho canja kumuka maze gukwiza imyaka 19 wari umaze imyaka 5 Bujumbura umva wamarutse imyaka 14 kugeza ku myaka 19 nari ndahabaye wari uhabaye imyaka 5 yose ntiyari imyaka mikenya hariho tugenda kuri iki kintu hari umuntu no mwanya akora ngaho mu gisigara cya Bujumbura mugabo abona ko bijya 50,000 bamuhemba ngaho Bujumbura ataco biri bumufasha ndashaka tumenye kuhera kuri bya 3,500 kuduga kugeza ku 15,000 wavyitwaramo gute wewe ukibeshaho ukaronka ngene wambara utuvuta use neza nk'umwana w'umukobwa w'inkumi ariko arakura hama no muhira kumbure nyokuru canke papa vyaheza ukabitunganya gute kugira ngo ushobore kwiyungura je amahera nakorera mu ico gihe yarangira akamaro gose kuko naragenda nkagura ingurube muhira nkongera nkafasha papa ico gihe mu ico gihe nta muvurugano wabahaye muhira maze kuduga bakambona baje babibona mu ibintu nyene bisanzwe barabona ikintu ndabaduganiye cyambere nabanje kuvuga nti muhira barakeneye ikintu bifuka urazi bureta ko ari bwo ncambaza nguru bureta bwa 6 no bari bwiza canongera ngura isuka ya muka papa canongera ngura n'impuzu za papa ipantaro n'ishati kuko papa tuhagararanye turangana natipima ko nkabona nkambara ishati nkabona nyene ko ari nziza kacanavugana yego icyo gihe rero nkaza ndafasha abo muhira je nta kintu navuga nti ino nishatse kwigurira izo mpuzu sanze impuzu za 5 impuzu za 5 zari nyinshi cyane kubera hari Bujumbura navuga nti ntaduze ndarungika rukuru ego abasenge bari bahari narababwira nti nimungurire inkwavu mushire mu nzu canke impene bakazintungira mw'ico gihe rero umaze kuja kuwo mugabo sibinima gatoyi naragize ikibazo turapara n'umugabo ntanaduga ruguru muhira ukiri ngaho nyene nashaka twaye ko tugaruke ku myaka 19 imbere yuko uja ku mugabo byagenze gute ugire icyumviro cyo kuja kurongo umwana mukobwa yari karirondetse
icyo gihe nyine twarahuye none se wowe mwana nyine turavugana nyine yarasanzwe akora iki nawe yaridandariza nk'akazembore mu nyene kiwe twumvikana nyene ndaja turabana mukibana ubuzima wabona bwifashe gute n'umwana w'umukobwa yaragishika mu rugo reka muri icyo gihe mw'uwo mwanya bwari bumeze neza rero maze gutwara inda y'uwo mukobwa nca ndagwara ndaremba nja mu bitaro birazi ibitaro byino byari bizimvye kubera nyene nari merewe nabi aho ubuzima nyene turakena kuvuga mwarahomvye maze gukena gushika yahabura amahera y'inzu atavuga ati jewe ndi umuhungu ndi umwe nawe urabona ufise inda ntawe uri buje gukora inda inda ya kabiri oya ayo ya mbere caravuga nti acarambwira ati duga ruguru ugume muhira jewe niwavyara nzoza kugutora basi ndagumayo ndamwana naciye nduga ugishika muhira bakwakiriye gute muhira byaragoranye nyene urumva mutaduganye na se w'umwana canke na se w'iyo ndarumva byaraye hari ikibazo naraciye mu bibazo bikomeye cyane mu kurinda ndamuvyara ndamererwa nabi sana urumva yari mu kapapa ntiyari ma yari mu kazi atangura guconganisha kuri so wawe akakirante bimwe nahora ndabafasha ntibari bakisubira kuvyibuka nagira wamvuga ati yasuka none wamuduganira navyasubiye ntiyasubiye kuvyibuka arya umuntu rero umaze kuja mu bibazo nta mugenzi usubira kugira nibyo wowe warakoze byose bica bivuka akuma ndaca mu buzima bubi canasubira kandi nusubira kwigisha kurima gusa nuko je nayo nsanzwe nzi kurima kaza ndaza gukorera abantu mukaba bagateka karya gaheza be na papa n'abana biwe hama wewe je nkaguma ngaho na wa mwana wanje nkaza ndaza gukorera umuntu kugira nge nyokuru yaragihari ya bari barapfuye je narinze nagiye kuwo mugabo nyokuru na mutama barapfuye na mutama wawe yari yapfuye ubu hari hasigaye mukasi na papa ndagumaho nkaza nyene mw'icyo gihe nyene navuga nti ko nduze ruguru mfise inda y'uwo mwana nca nabwira se w'uwo mwana nje ngurira isuka nduga ari igihe ninavyara nzoshobora kurima nkabanza nkimenyereza kurima narabona nyene ko bizogorana kuko nari ndabizi uko nyene muhira uraza umuntu arezwe na mukazi nyene babimeze carangurira isuka nca ndadugana ndagumaho ndavyara umwana ico gihe se w'umwana yagufashije iki gusa icyakoze ndamubwiye ikibazo kubera ino hariho damukadata bivukana na papa bari bazinanye aragenda akamubwira nkamutuma aduze uramumbarira ukuntu kamurungikana nk'udufaranga duke nyene dushobora kumufasha ico gihe nta marimi kashi yari ahari n'amatelefoni yari ahari yavuga ati arandungikirako tukiri ngaho nyene uno musi ufise imyaka ingahe ubu ndakwijije ngira nkwize 40 ugira ukwize 40 urumva ni kera ico gihe nta matelefone yari ahari kugira ngo uronke n'ingene ushobora gutelefona umuntu vyaba ari ngorane warinda kwambuka ukaja ku makomine kugira utelefona umuntu ukimara kubera ico gihe data wacu yari afise telefoni yaraduze yacaru atelefona akaca tuvugana akaca mbwira n'amahera yandungikiye muri make umugabo muri ico gihe ntigeze gutererana oya naba ndamubeshera kwera kugira ngo usubire gusura kandi kumanuka wamanutse ryari vyari bigenze gute mugira asubire kumanuka narabona yuko ntanguye kuri mutwe wanje nkabona ndarose utwonja mugabo mvuze nti ndarimye ndabisize muhira hajya nimbuye mugabo papa yaca afata akaca binyegeza maze kubinyegeza nkabona nti aha hantu jewe ntaco ndiko ndasha nokora umwana amaze gukwiza imyaka 4 ndavuga hacaraduga umukobwa nyene w'umugenzi muhira aravuga ati jewe urabona ko ndi mu kuvyara inguze kunyaramira ze kumfasha udukobwa tw'umuhira ni n'ubundi je nashaka gusubira kumanuka aho kitugenda uwo mukobwa yari ni Bujumbura umwana ncene urumva ko yarakwijije imyaka 4 ndi ruguru naduze inde maze amezi 5 ngenda ndamuvyara akwiza imyaka 4 muri make wahamaze hafi imyaka 5 kandi canda manuka maze gusubira kumanuka wari ufite imyaka hafi 23 wari ukiri muto basi canda kumaho manutse ba mwana ndamusiga muhira
wamusize muhira umusigara nande umusigara na papa arambwira ati uwo mwana mugumise ngaho niwe uri kurasubira kuza kumujyana hariya uzi ko umusigiye mu kaso na kwari kugira icyo gihe kwari kugira nze ndondera ahantu shobora kuvuga ati nzoronka ahantu ndamushikize uwo mwana ndamuzana urazi kumanukana umwana ino udafise aho ushikira ego ntafise aho nshikira mugabo nitwari bwakivugane ko n'uwo mumama nari nje kwaramira burya mu nyuma ndamwaramira hafi nk'amezi 5 turavuga nti aha rero urabona ko ubu ndiko ndi ngaha nta kintu ndiko ndinjiza nta n'icepfo cya ruguru reka ndonderera akazi ntiyaguhemba muri icyo gihe cyose umwaramira ariko basi kumbure warankana bingahe byo kurungika muhira umwana nta na kimwe narungika mu icyo gihe nta n'ikintu yampa urumva nta kintu yampa ndagenda ndakora akazi maze gukora akazi ndaronka amahera yo kuduga n'uwo nakoreye turumvikana ndamwiganira ngene bimeze niko mfise umwana ruguru nyene arabyumva aravuga ati none wumva umwana none bizogenda gute umwana ntibyaretswe uku ndamubwira ibibereho yanje aravuga ati reka turondere ngene ushobora kuduga barangurira ibintu mu kwezi kumwe nabanaduze kubera iki baguma bamtelefona bambwira ati umwana wabayeho nabi ameze nabi genze nuku ndaba uduze ndaduga sanga umwana nyene urazi nyene nari ndabizi nyene ukugene nyene abayeho nyene ndabizi naje byarashikiye none ari umwana we wanje ubona yobaho neza gute basi ndaguma ndasubira ndahena nti bacuguma ruguru kandi naciye nsubira kandi ndamanuka kubera twe twabivuganye umwana wabiganiriye na wa mudamu yari yagwaye akazi nca ndagaruka n'umwana nabanje kumureka kandi nyene ndarya amatima menye nyene ndamanuka kwahunu nyene kubera nari nabahaye inomero nyene z'uwo mama nakorera bakasubira akantelefona tubude umwana agira abyimba amatama umwana yabaye nabi kuko ngene njya mu kasi atamugaburira je mugana ari ndabizi gusa je nabwiye umugenzi wa hariya nti uzozorandabira umwana umugaburira kungene urabona ukungene nanje nari mbayeho urabibona nawe bakamwiba umwana bakamujana akamugaburira akongera akamubwira ati subira muhira kamusubiza muhira mugabo akaguma bambwira ukungene bimeze mu nyuma ndahava ndavuga nti ubu rero ndagiye kuzana umwana turavugana nawe mu mama nkorera ndamubwira ukungene amezeho aravuga ati genda umuzane kuri wa mama uyuhe umwe naza kwaramira bari wamutunga caraguma usumva basi ho yarakwegereye ntaco yaranyegereye hajya ku 14 hajya muri sokarite urumva ko hari hafi barambaza ati umwana none aranditswe toya hani yanditswe sewe nigeze mwandikisha burya yari yarabuze ngene ashobora kumwandikisha kubera yari yamaze gukura umva yamaze kandi byari bigoranye umwana amaze kurenza imyaka 15 bigoye umuntu nakorera kubera ari umupolisi we yishikira ku komine acara mu nyandikishiriza umwana rero acaye amaze kunyegera nk'uko nca ngumuko nyine manifashiritse umwana amaze gukwiza imyaka 6 araja ku ishuri atanguriye 5 yiga gradiyeri ndamwigisha n'uyu unya n'uyu we nta mukobwa asanze ngahakuze ubwa mbere yego yitwa Gloria yego ana ko bari nkumi dusigaye ni nkumi abayashe ni nkumi kwera amwigisha ariga none bageze mu w'icenda ubageze mu w'icenda mu w'icenda ataduburaho urumva bagiye mu w'11 umva rero mu buzima bw'ubu ndaja ku wose wabo bandi bana urabona ko byase birana byagenze gute kugira ngo nawe bishobore kwa nkako mu bana barabanye nabi nyene turabyaranye abana bane ubu sitwa ko mfise abana 5 muvyanye abana bane mwabagiye kigena gute wewe urumva mu bana bane hari imyaka nka 10 n'ingahe iyo mwabanye nka 12 hari ikintu abantu badatahura umuntu mubanye imyaka 12 canke gute ushobora kubana umuntu imyaka 12 ariko kuguma ujya umutima amenyo umwanya n'umwanya mukavana nibiki bituma
ajyanye ubona waravumiriye cyane ukabona byose birakurusha ugaca uhitamo ubu harageze yaho mvuga nti niho amahoro kuko ngene mushobora kubana icyo gihe kubyara umwana wa mbere wiwe twarabanye nabi nyine tuguma tubana nabi turabyarana n'ubugira kabiri tubona ukibana nabi ubugira gatatu ko nyene ubugira kane bica biranga ingingo wafashe yo kuvana nawe yarakoroheye yaranyoroheye kuko naho itanyoroheye mu uwo mwanya nawe twarikigize kwanza imico gihe sije nanavuze nti reka mve mu nzu cyangwa irene we nyene niwe yavuze ati ndagiye ndataye kubera niwe yataye urugo myaka ine birahetse umwana wamubonye uwo yarahagaze nawe yagiye ari uruyoya uyu haye umwembe urabona ko bakuze warakujije imyaka ine ubu barakuze cyane aheze imyaka ine utabana n'umugabo hama gutangura kuca utangura kwipangira kuriho inzu jewe ni nyene na yanisizemo niyo nkirimwo niyi nzu nyene ngere byarangoye mu kugira ndonka amahera yo kuza ndayiramwo umwanya muga nari nsanzwe nabimenya igihe nashobora kuyiriha turi kumwe nk'iminasiyo turi kumwe nk'imenya byose turi kumwe umva byasa nuko nayo nabimenya muri make yari ikigaba yarakubera ikigaba umva naho twabyarana abana bose nashaka kwirinda inzu turi kumwe uno munsi ufise abana batanu wa mbere yiga mu w'icenda uwa nyuma afise imyaka ine urumva yuko urakujije cyane gose kuba ufise abana bagishaka kuri batanu wa mbere yiga mu w'icenda antuka imyaka si mikenya afise imyaka irenga 17 umwana wa mbere hama ukaba usanzwe udandaza bino onye uheza ukiyunganya gute guwafungurira gute kuronka ikaramu y'uwa mbere n'uwa kabiri ariga n'uwa gatatu n'uwa kane ariga abana bane uheza ukabaronsa gute ibikoresho by'ishure hama bagafungura gute hama kandi ukaronka n'andi mafaranga yo kuriha inzu gute mu gihe usanzwe udandaza bino bintu urabona ko ine Bujumbura hagoye nimba ndoze ibyo ngaburira abana bya saa sita hari igihe mu ijoro nk'ubuye batatubuza kotsa ibigori narotse ndotse ibigori ako n'umwe ngo baracyabyuka ariko ni umwe hari igihe ushobora kuvuga ati mu ijoro nta mahera narose yo gusuma toreke ikigori wirire winywera amazi wiryamire bwa ingorane y'intuze yo kumurango urazi kumurango hanene niho umuntu asumva cyane kubera babona ibintu biyerera gutya ntibisa no mu ijoro ijoro ashaka kwiryamira bariye saa sita babikwiye nimba ari ikintu nyene kiribonetse nyene bagafungura nyene hama bakiryamira nimba ari iyo nzu naho urumva inzu nayo hari igihe Imana igufasha ugasanga hariho umuntu aguhaye guterereye nka 5 cyangwa ukarondera ugasanga urarosa avuga ati ndari igihumbi ikindi gihumbi ndavyo ndagiterera urashobora kuyirira urashobora kugira ni mu buzima bukomeye abantu bagenda baraca mu gaha mu gisagara kumbure ariko Imana ikomeza kuba kurindira Imana ikomeza kukurindira muri iyi nzu umazemwo imyaka ishika kuri 15 iranarenga inzu ndayibaye mu gihe gitari kuko mwene inzu yarabonye yuko mfise amahera sindamwirengiza ndamuriha neza nk'ubuye mu bisanzwe nk'ubusanzwe ndamuheraniye nk'amezi 3 mugarazi yuko arizera n'umuntu asenga aravuga ati uyu muntu azema kuko hari igihe ashobora kuvuga ati ndaheranye n'amezi 4 ngasanga ndayarose ndayamuherereye uyiri hangahi ndayenda cyayiri hamake y'ubuni kubera aragashamburete ndari 25 ariko urumva uheranye hafi amezi ashika kuri 4 n'ibihumbi 100 ibihumbi 100 rero kuvyikura kugira ngo ushobore kurigenda ukarya umutima amenyo ukemera ukiniga ugasonza kugira uyarihe hamwe nawe uvuga ati hari igihe nzogira ikindi kibazo gaca usanga ndamubwiye ati jewe nkuno munsi nta mahera mfise gaca yigiye kubera iki abazi kuzoyamuha arazi yuko wayaronse ntumwirengagiza oya arabizi n'umuntu tubanye igihe gitari gito yego imyaka irenga 10 ningahe isi imyaka mikenya ubana n'umuntu kumbuye aramenya ati uyu muntu bimeze neza canke ntibyakunze aramaze kubimenya arabizi rero dusozerana n'ikiganiro cacu impanuro canke icigwa wakuye muri buno buzima bwo ubuzima muri rusange niki bana narakuyemwo
nkomeza mbwira abana biwanje kungene nkujya mukuru wenyene nshobora kumubwira no kungene natanga ubuzima no kungene abaye warakuze yiga mu icenda arabona ubuzima yes no kungene abona nagenda bahamuye kuva ku myaka 5 abibona nkamubwira ibyahise cyangwa nkamubwira ibiri imbere nkamwereka kungene tubayeho urabona ngene jewe nita kugira muje wowe nyene urabibona hari igihe shobora kugwara wowe ukavuga ati tora bya biguru by'ibihumbi 5 gene byose ugasanga torarose ico turya rero wewe uko uzogenda urakura ni kuzogenda urigisha abatoyi bawe ubibereka temo nyuma rero nkasanga mbayeho ubuzima nk'uko nyene hari abantu bashobora dukurikirana muri no mwanya abapfasoni muri rusange ashobora kubabona ko ubuzima bwa sakabona umengo yoshaja mu zindi ngeso mbi ni kintu ushobora guhanurira abadamu muri rusange nico nabafasha kubahanura nababwira ati nimba hageze mu gihe gikomeye nimba ari umugabo yagutaye canke nimba ari bindi wihangane ushobore kurondera hari ikintu ushobora kudandaza kikasanga kiguhaye amahera yo kurya n'ayandi nk'igihumbi ukaraba ahantu gishira ubu twebwe abantu b'abagore dushobora gukina ikirimba bwira uziganye cya gihumbi ubwira uzoronka amahera y'inzu yo kurya je hanini ndakina ikirimba ico kirimba nico kindi hirinzo nimba udandaje tutuva ku karonka ico gihumbi ku mugoroba ukagenda ukadandaza utundi ukaronka ico kindi gihumbi ico urya cya gihumbi kindi ukarabaho gishira kugira ngo uziganye uzoronka yo kurya cankwe umwana akeneye agakaramu cyangwa akeneye iki ushobore kwikora kuri kandi wabiri yego hariho benshi bashobore kuvuga ati ngo reka nifate uko nishakiye ngo ngene inzira niyi oya kizura rondeza amaboko kuko Imana iraguhezagira aho nyine ugasanga urarose yego mama rero reka ndagushimire cyane Imana iguhezagire cyane gose nizera yuko n'ubuzima buzobandanya kandi bugenda neza Imana iri kumwe nawe kandi urumva ko usura uvyaro rw'abana bashika kuri 5 ubimana ntiyo guheba nawe nshobora kumpeba kuko yaminziga nkura habi hari igihe nshobora kubura n'ibyo denga gatasanga Imana irabindugikiye nkasanga ndarose cyonje kabira ba yego Murakoze cyane. Yes, reka ndabashimire cyane bakuzi ba Gendone ndi ndagushimira cyane bari kureba kino iganiro kuva ku ntango gushika kwiherezo. Ndagushima cyane kubw'umwanya washoboye gufata. Umudamu tuba turaganira hano onye afite ubuzima butoroshe kumbure afite abana 5 wa mbere iga mu 9 urumva yuko hariho intambwe Imana yaramuhezagiye acagira umwana aciye ubwenge. Iyo ufite umwana aciye ubwenge ku ishure nawe azoheza amushyigikiye no mu bundi buzima ariko kandi Imana murashoboye kugira icyo ashobora kumufasha muri buno buzima arashobora kumufasha arihinza amafaranga makenya si menshi cyane hari abashobora kuyajya rimwe mu kabare cyangwa mu bintu bitagira akamaro mugabo ashobora kumushigikira mu buryo bugiye butandukanye kandi abashimire cyane gose ko badukurikirana kugira subscribe like na share merci beaucoup.